urumva mbonye message ubunyene umbwira kugira uce ngaha aye Shiri mama ranumye kwibotike hajyanye kwa ntuze kwa Matias since ngana kura mukiti saka yenda kwandikira genda kubona Eba nari urumva message ndayibonye ubunyene eba cyenda sohoka titubonana Urabitse ko wanje amashiri ngo ngende kubera urabitse ko mama kati yonyica Oya mama nawe mwihoze bana ibintu Wanyibagi Jantumye nge nihende ntebe Oya mama none mama kwibotike si hajya no buragenda Oya reka gende mama nanyica muzuma mbwira kati asase banza umwihoze ba We mai Kuberki aya masaha wobu hagatse ngaha muri umwanya uzi ko amasaha yo kuryama Get right here man. Fuka kuryama ariko ntiharagera Ntiharagera uraza kuryama raba amasaha yageze nk'ubusowe yova kukaza asanga utararyama uhagatse ngaha yongira iki Mama none nje kuryama umugabo nkaje uracandyamika Iba umugabo uri umugabo wo kwandi we nturi umwana mu bandi ariko ndakuze mama Mike wo urabizi neza yuko so wawe ageze mu rugo agasanga nturaryama urazi ko acagukarira cyane ushakaza kuntuka jewe ubu nyene genda kuryama subira mu rupango usigaye wigira umugabo nawe yafuma nza kuryama saa 10 basi apa ni bya saa 10 genda uryame so wagira shiki genda mu rugo ujya kuryama Mike turasubi turasubira Hama we na wa mukobwa wewe wo uza kunyononera umwana wo ubona mungana na Mike wanje turi murunganwe rumwe ariko murunganwe rumwe we ubona utari umukecuru wewe Jesus is Lord. uza kunyononera umwana ungana uko wo ubona mungana n'umuhungu wanje turi murunganwe rumwe ariko murungano rumwe wowe ubona udakuze wewe urakuze wewe genda ubunyene sinzi usura kubona n'umwana wanje usura mureka sinzire saa 6 Get right here man.